Ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo mwese mudukurikiye muri mu mice itandukanye. Amahoro umwami wacu Yesu Kristo abe muri mwebwe. Kaze mu kiyago cy'uyu munsi c'ikiganiro sengana nanje, ikiganiro cy'uvuga ijambo ry'Imana hamwe no gusenga. Ino ndwi dufise indanzi y'amajambo canke dufise teme duhagazeko ivuga kwakira impinduka canke kugaragaza impinduka z'ico turi muri Kristo Yesu, kugaragaza impinduka za nature yacu, za identite yacu muri Kristo Yesu. Duhagaze ku majambo y'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo ibice 5 ku murongo wa 20. Jambo ry'Imana rivuga ati ariko ndababwira yuko ukugoroka kwanyu ni ruta uko abanyabwenge b'ivyanditswe n'uko abafarisayo ntimuzoroha mwinjira mu bwami bwo mwijuru. Ane majambo y'Imana duhagazeko ejo twaraciye ijya nino mu ntangamarara y'iki kiyago c'ino ndwi turarabira hamwe iby'abanyabwenge b'ivyanditswe n'iby'abafarisayo, ukuntu bari bameze, imico yabo, ibyabaranga n'ibya karakteriza uburyo bwabo bwo kureponda canke bwo kubana n'Imana. Rero Yesu yatugabishije ngo ukwizera kwacu canke kuroka kwacu kurute ukwabo. Twarabiye hamwe ibintu bitatu two kwigira ku mico y'abanyabwenge b'ivyanditswe canke ku mico y'abafarisayo, ari navyo biri mu vyatumye Yesu atabasha kubashima, Yesu agaye kuroka kwabo. Byari ibintu bitatu. Ca mbere bavuga bigisha abantu marge ko bari bazi ijambo ry'Imana, marge ko bari abantu bazi cyane iby'ijambo ry'Imana, barisigura, baryigisha abandi, ariko ntibari bamwo. Rero twabonye ko dukwiye kuba maso, twebwe tukamenya ijambo ry'Imana, tukaryiga kandi tukaribamwo, tugakora ibyo ijambo ry'Imana ritubwira. Kandi cya kabiri naco bakunda icyo c'abantu, bakunda gushimwa n'abantu. Twarabiye hamwe kuntu natwe tutakwiye kuba muri mutego, ahubwo tugashira imbere icuro c'Imana, tugaharanira gushira imbere Imana iko present mu buzima bwacu. Kandi twarabiye n'icya gatatu cuko bo bagaragara hanze, bari abantu bagaragara hanze ko bubaha Imana, ko bagororotse, ariko mu mitima yabo bakoreye Imana. Turabira hamwe ko tudakwiye natwe kumera nkabo, ahubwo dukwiye kurepresent Imana. Ico twakire muri twebwe bigiye kumurikira no hanze. Abantu baravye imico yacu, baravye uko tugenda, baravye uko tubayeho ubuzima bwa misi yose, bahimbaza Imana kuko kwizera kwacu guserukira mu vyamwa vy'ivyo tugaragaza hanze. Rero uyu munsi naho tugiye kurabira hamwe amajambo y'Imana aza kuturongora mu kugira ico duhagaze ku uyu munsi. Amajambo y'Imana ari muri Matayo, ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo, ubutumwa bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo ibice 5 ku murongo wa 13. Ijambo ry'Imana rivuga ngo muri umunyu w'isi, ariko umunyu ushize uburyohe uba ukiryoshwa n'iki? Ntaco uba ukimaze atari ugutabwa hanze ugakandagirwa n'abantu. Turongera ko amajambo y'Imana ari mu Bagalatiya, icete Pawulo yandikisha ngo ry'Igalatiya ibice 2 ku murongo wa 20. Ijambo rivuga ngo nabambanywe na Kristo, ariko ndiho, yamara si jewe nkiriho, ni Kristo ariho muri jewe. Ibyo nkora byose nkiriho mu mubiri mbikoreshwa no kwizera umwana w'Imana yankunze akanyigura. Muri amajambo tugiye kuvugana koko ikintu kimwe kivuga gupfa. Ijambo ry'Imana muri Matayo ryatubwiye ko turi umunyu w'isi. Murazi umunyu ni ikintu gishirwa mu ndya kugira ngo gihindure uburyohe bw'ifungurwa, kugira ngo umuntu arafungura ifungurwa yumve ko ari akandi kantu kiyongereye kaza kuryosha ifungurwa. Rero ijambo ry'Imana ritubwira ngo twebwe abakiriye Kristo Yesu, twebwe abamenye Kristo Yesu, turi umunyu w'isi, turi umunyu warunzwe mw'isi. Kuko murazi turi mw'isi ako ntiturabizi. Tumaze gukizwa twatwimuza, tuvuye mu bwami bw'umwiza, mu bwami bugambwe na Satani, twinjiye mu bwami bw'umuco, twinjiye mu bwami bw'Imana. Rero turi mw'isi ako ntiturabizi, ahubwo turi mw'isi kugira ngo duhindure abisi. Duhindura abisi ryari? Duhindura abisi cyangwa tumunyu ryari? Tumunyu igihe tuje tugaragaza impinduka z'ivyo twakiriye muri Kristo Yesu.
tuje tugaragaza impinduka z'agakiza tugenderamo, niho tuba umunyu w'isi, niho turihindura isi twarunzwemo ariko tutari abaye. Jambo ry'Imana ryatubwiye ngo iyo umunyu utaye uburyohe, ushize uburyohe, ntabwo bukiryosha ikintu na kimwe, ahubwo ushigwa hanze hano akawukandagira. Iyo tutariko turama ivyo canke ibisa canke ibihwanye n'agakiza twakiriye, ntabwo duheza ngo tubere umugisha abantu. Habwa abantu niho mwumva abantu bavuga ngo mbega none umukizwa mbega urya nawe arasenga. Hari n'agereza gukonvenka abantu ngo urumva ngo jewe ndasenga nja muri eglise kanaka, bati abasenga bari niyo bari. Umufite ugasanga hariho ibintu biza ikontradiza ico twe tubwira abantu ko durepresenta, kubera ko baravye imico yacu badashobora kubona ivyamwa by'agakiza. Reka ndababwira ikintu kimwe, isi ntizokwiza ko turaba Kristo kubera tuvuga ko turaba Kristo, cyangwa isi ntizotwemera nk'aba Kristo kubera ko tuvuga ko turaba Kristo. Izotwemera ko turaba Kristo cyangwa ko twizera cyangwa ko twakiriye Kristo baravye ivyamwa twamwa, baravye ibidusohokamwa, bumvise amagambo adusohokamwa, baturabiye hanze akabona uburyo tubanye muri societe, baravye uburyo dukora ibinyonyi n'ivyo bakora mu bijanye n'ibirepresenta ico twakiriye muri Kristo Yesu. Kuko karaktere ya Yesu izwi nka karaktere y'umuntu mwiza. Inyigisho za Yesu zizwi nk'inyigisho nziza zishira abantu hamwe, zizana abantu bakaba hamwe. Ariko ivyo rero navyo nivyo abantu baba biteze kubona mu bantu bavugwa ko bitirirwa izina rya Kristo Yesu. Ivyo kugira ngo tubishike ko rero, kugira ngo tugere kuri urwo rugero, biradusaba gupfa. Paulo yavuze mu Bigalatiya 2:20 avuga ngo nabambaye na Kristo Yesu, ariko ndiho yamarase jewe nkiriho. Jewe Paulo akera narapfuye, ni Kristo ari muri jewe mubona uyu munsi, ntabwo ari jewe wakera, ni Kristo yaje kwima muri jewe. Aho kandi Kristo ari muri we nawe afise ibigaragaza, afise ibintu bigaragaza ko ari muri wewe, afise impinduka azana zigaragaza ko by'ukuri ari muri wewe. Izo mpinduka rero nizo abantu baraba bakavuga ngo nukuri urya muntu by'ukuri yarapfuye, siwe akiriho. Ntitubona Olivier wa kera, ntitubona Bernard wa kera, ntitubona Bernard yarahindutse, ahubwo naka yarahindutse. Josette en fait tubona undi muntu ari muri we, mbega ujya muntu ari muri ninde? Niho abantu rero baza bafise igishika cyo kumenya impinduka wakiriye, agakiza wakiriye. Ico kintu catumye wewe bari bazi nk'umunyamadeni, bari bazi nk'umuntu awindyarya, umuntu w'umu escrow, ujya mutipa ara mu escrow, ujya mukobwa yahora ameze vyagenze utegeka ngahinduke. Ni babona Kristo ari muri wewe, yahinduye ubuzima bwawe, bamurabiye mu vyamwa cyangwa bamuhantu, bamurabiye mu mpinduka zigaragaza we mu buzima bwawe. Ariko izo mpinduka ziza ryari? Izo mpinduka ziza iyo twemeye gupfa, hama Kristo akabona kubaho muri twebwe. Bro, challenge hari nini canke ikigoye nuko twebwe dupfa, ukemera ugapfa. Wewe naka waruzwi nka naka ugapfa, bari bakuzi nk'umu escrow, bari bakuzi nk'umuntu akafata karorero kwa mugore Yesu yabohora muri Yohana 5, wa Musamariyakazi, bari bamuzi nk'umuntu agendana n'abagabo batandukanye. Ariko amaze kwakira Kristo Yesu hashiri ntaye uvuga ngo wewe abantu bari bamuzi muri societe, aravuze ko abayeho, ariko babona ubundi buzima, babona ko yapfuye, babona ko gato yahuye na Yesu hari cyahindutse, hari cyo Yesu yakoze. Nico abantu akeneye kubona, nakeneye kumva ngo je ninja negise kanaka, oya bakeneye kubona wewe wapfuye hamugahinduka. Rero bikunda ryari kugaragaza impinduka z'icyo twakiriye muri Kristo Yesu? Biradusaba gupfa kuri kamere. Bafite kamere kawe kabaniye n'abantu kabisa, urabesha, urateranya abantu, amugosipinga, ugenda uravuga mu wawe, ntuguma hamwe, utari kuri escrow, uri kurabesha, uriko urateranya abantu kresho. Ibyo abantu nubwo babwira kuri umukristo bavuga ngo wewe umeze gutyo, wewe wuzuye urusaku, nyarwa bavyemera, wewe umubandi, wewe ukescroka abantu, wewe ukimeze gutyo, wewe ukigwana, wewe ugiteranya, wewe en fait bafise utuntu twica kubonera ko tubeshuze icyo uvuga. Rero abantu barakeneye kubona Kristo twakire muri twebwe.
ariko kandi bakeneye kumubona mu mico yacu ya misi yose. Ivyo navyo biza ryari, biza iyo twemeye tugapfa. Rero nico mpamagarira umuntu wese ariko arumviza ikiyago cy'uno munsi, turakwiye gupfa kugira ngo Kristo aze abe muri twebwe, abantu nabo batubonye babone Kristo muri twebwe. Ivyo nivyo bizotuma abantu bahinduka. Kuba uririmba muri kohare, kuba uririmba muri worship team, kuba ariwa muri damisi yose, kuba uvuga ubutumwa ntibizokwega abantu kuri kuza kuri Kristo. Oyaye, ahubwo imbuto zawe, ivyamwa vyawe, kuba wemereye Kristo akaza akaba muri wewe, ugapfa Kristo akaza akaba muri wewe, kuba wemeye ukaba nk'umunyuka karundwa mw'isi, kandi icuri kigahindura abantu, ico wakiriye ukuntu ugaragara hanze, impinduka z'ico wakiriye kigahindura abantu, kigatusha imitima, ico nico kizotuma abantu bizera Kristo Yesu. Rero mpamagarira umuntu wese arumviza ikiyago c'uno munsi, mwene data, umaze imisi, ushaka kumaza imyaka myinshi mu gakiza, ushaka kumaza imyaka myinshi kanaka, ushaka kumaza umunsi umwe, isaha imwe, iminota, ushaka kutaragira Kristo Yesu. Ariko ndakwibutsa kino kintu, gukurikira Kristo Yesu biradusaba gupfa. Biradusaba gupfa kuri kamere kacu, gupfa ku ngeso zacu, gupfa no ku nyambaro zacu, gupfa ku mvugo zacu. Biradusaba gupfa kwera ku kazi turi, dupfe igiturire, ibintu by'amanyanga. Ari abantu usanga bakizwa mugabo amanyanga, urabizi n'umusuma aza kugurisha ibintu kuri wowe yivye, urakiguze. Alors ufashije iki urya muntu? Hago muhanure mubwiye ngo mon frère, non, ikintu wakoze ni sico wivye. En fait abo genda subiza, mubwire muhanure muro harandi bango iki reka ndakigure kinana nzimbutse, ariko ugaragaje ko nawe uri umusuma, kumufashije kwiba. Aya mu rugo uwawe hinduka bumunyu, fa Yesu abe muri wewe, amira ivyamwa vyiza. Uri umugore, amira ivyamwa vyiza umugabo, uri umugabo, amira ivyamwa vyiza umugore. Turiho kugira ngo twamira ivyamwa vyiza abantu babona ivyamwa tuamira bibatere kwizera no kwakira umwami wacu. Ndasenga mu izina rya Kristo Yesu kugira ngo umuntu akarumva ikiyago cy'uno munsi yarafise utuntu tw'utugesogesa atarapfako, ngo uyu munsi Imana igushoboze mu izina rya Yesu Kristo, ubone gupfa kuri ziyangeso kugira ngo abantu babone ico wamye muri wewe, bahimbaza Imana. Yesu aguhezagire, Yesu akugirire neza. Tuzosubira ku munsi w'ejo ako tukadusenga Imana. Dusenga Imana, turasenga Imana. Ariko imbere ko dusenga, reka mvuge kino kintu, ushobora kuri kumva kino kiyago utari bwakire Yesu Kristo mu bugingo bwawe. Ni opportunity nziza. Ntushobora kwama nubwo woba uri umuntu w'umuco myiza gute, utakira Yesu Kristo mu bugingo bwawe, ntaco bizoma naho uzoja. Ko twakira Yesu Kristo irango atubere umukiza, dukize urupfu rw'ibihe bitazoshira, atwimwe ubwami bwiwe. Hari umuntu muri Bibiliya tubwire yitwa Korneliyo, ngo yari umuntu w'umuco myiza, hari mu byakozwe n'umwe bice 10, yari umuntu w'umuco myiza, yari umuntu ashimwa n'abantu bose, yarafasha abantu, yagira ubuntu, yari yama kandi yamasenga Imana buri munsi, ariko ntari bwakizwe. Byatumye Imana irungika Petero kugira ngo agende avuga ubutumwa mu rugo rwiwe, kugira ngo abone gukizwa, abone kwakira Yesu Kristo. Petero aragenda avuga ubutumwa bwiza, arongorera Korneliyo mu kwakira umwami Yesu Kristo. Nanje ngira mbe nka Petero mu buzima bwawe uyu munsi, nkurongorere kwakira Yesu Kristo. Ushaka kuri umuntu mwiza, ufise imico myiza, abantu vraiment ntaco bakugaya, abantu bakubonye bahimbaza Imana, ashimana ku bwabo, urafasha muri community, abantu urabafasha, ariko nturakira Kristo Yesu. Reka ndagufasha uyu munsi mu izina rya Kristo Yesu, wakire Kristo Yesu, uze mu muryango w'abakizwa, nawe uze mu muryango w'abana b'Imana, ubeho ufise ico witeze, arico bugingo budashira. Vuga uti mwami Yesu, uyu munsi ndakwakiriye ngo umbere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje, umparire ivyaha vyanje, ivyo nakoze kubwo kutamenya, ivyo nagenderamwo iki gihe cose. Uze wime mu bugingo bwanje, amaraso yawe hanagura ibicumuro n'ibigabitanyo vyanje. Uyu munsi nanje mbe mu bana bawe, mbe mu bakwiteze, aho uzogarukira uje gutora ishengero, canke nimfa nze mbesiyo yuko nje mu bwami bwawe. Ni mwizina ryawe gera Yesu senzemo, amen. Imana iguhe umugisha wose nzira isengesho. Hariho nimero iza kuba muri commentaire canke kuri chaîne, baza kuraba ze gukontakta ngo tukurongore
ikuyobore kuri vyinshi vyibazo ushobora kuba ufise no muri vyinshi vy'urugendo rwayo rw'agakiza na Yesu. Tuje gusenga rero namwese bakoma mwumvize iki kiganiro twaba tuvuga ko gupfa nta kindi kidushoboza gupfa kuri kamere zacu atari guha kaze ubasha bwa muhemera muri twebwe nibwo budushoboza guhinduka. Tuje gusenga data mu izina rya Yesu Kristo, ndasengeye umuntu wese akamviza iki kiganiro, ndamusengeye ngo utushe ubugingo bwiwe, yarakwakiriye mu bugingo bwiwe ariko aracafise ingeso zimungoye nkuko amuremvye aririmba ngo urazirikana mukiza. Hariho ingeso, hariho ibiri muri jewe vyama bingwa yangerageza kubinesha ariko bikanyankira. Ndasenze ngo umuntu mushoboze kunesha iyi kamere, kunesha iyi ngeso, kunesha ino nyifato mbi yabimucafuza, yabimusubiza inyuma buri gihe, aragomba gutera intambwe ariko yama yisanga hasi. Ndamusengeye, senganye nawe mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo umushoboze mwami, wowe dushoboza guhinduka, wowe dushoboza kwama ivyamwa, nawe mushoboze mu izina rya Yesu Kristo kwama ivyamwa vyiza, kugaragaza impinduka zicari muri wewe kugira ngo abantu bamubonye bahimbaza Imana kubwiwe, n'abamubonye abe nk'umunyu bimubatere gushaka guhinduka bamere nkawe, gukwakira mu bugingo we. Ndasenze rero ngo geneze umuntu utransforme, ububasha inkomezi zamuhemuye zimushoboze gukora ibihwanye n'ico yakiriye n'icari. Nushimwe ndagushimiye ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Yesu abahezagire, tuzoja ku munsi w'ejo. Imana ibahe umugisha. Murakoze.